Ndabahaye kazi hano ku Mibereho TV. Turabashimira cyane ingene mukurikirana ibiganiro byacu. Ivyo biraduha ingufu zo kubandanya igikorwa cyacu twatanguye. Nuko abamaze gukora abonema turabashimira cyane. Abatarakora abonema turabasaba kugira ngo mufyonde aho hepfo handitse sabone. Muraza kubona n'agakengeri kari hirya nako mugafyondeko. Ako kazobafasha kubona de notification ku matelefone yanyu ibereka ko dusohoye ayandi ma video mashasha hano ku Mibereho TV. Hama uno musi tugiye kwiga ku kintu cyo kuvyuka kare, ikintu cyo kuzinduka. Mbega wowe uri mu bantu bigora kuvyuka, ugasanga waryamiriye mu gitanda, ugasanga harageze saa 2, saa 3, saa 4 utaravyuka kandi wifuza kuzinduka bikanka. Rero fata uno mwanya urabe ino video, ndizera neza ko hari ico iza guhindura muri wewe. Tugira twige ibintu bine bizodufasha kugira ngo twige kuzinduka nk'abandi, uvyukire ku masaha wifuza kuvyukirako, kuko hari habifuza kuvyuka saa 11 zo mu gatondo ariko kubera itiro ryinshi, kubera kunanirwa bikanka. Ikindi naco nagira ndababwire ko mu bantu bateye imbere usanga bafite ama entreprise akomakomeye hano ku isi, kenshi na kenshi mu biganiro batanga baravuga ko mu kintu bakora cyane kwari kuzinduka, ugasanga saa 10 y'igitondo igeze akanura yamaze gutangura ibikorwa vyiwe. Rero nimba wifuza kuzinduka, ndagusabye kugira ngo urabe neza ino video, bino bintu bine tugiye kuvuga uze ubikurikirane. Nuko ikintu ca mbere kizogufasha kuzinduka, nimba ufite telefone yawe urashobora gushiramo ico bitwita alarme, ugashiramo amasaha wifuza kuzindukirako. Nimba ushaka kuvyuka saa 10 zo mu gatondo canke saa 11, urashiramo muri telefone yawe, uraraba ahari alarme, ugasetinga, ugashiramo amasaha wifuza kuvyukirako. Ico kizogufasha iyo alarme hageze mu gatondo izovuzugwamo mu gatondo, ikuvyure, ikubwire ko hageze kuvyuka. Ico ni ikintu ca mbere ushobora gukora. Ikintu ca kabiri ushobora gukora kugira ngo kigufashe kuvyuka kare mu gatondo, musanzwe iyo uvyutse gerageza ufate iminota 10 usase neza uburiri bwawe. Usase neza uburiri bwawe, ufate umwanya usase neza. Nimba amashuka yacafuye yakure, ushire hayandi uhasase neza. Niwo wasasa neza bizokugora gusubira kuryama, kuko hariho benshi iyo bavyutse avyuka na alarme yamuvyuye akabanza kwicara ku gitanda, ariko haheze iminota 5 ukaza wumva uronse santima yo gusubira kuryama. Rero ndagusavye iyo alarme ikuvyuye, vyuka ningoga mu gatondo utarasohoka icumba uraramwo, ubanze usase neza igitanda. Ivyo bizokugora gusubira kuryama, kuko uzobona yuko wafashe umwanya wo gusasa neza igitanda cawe. Niyo wasubiramwo uca wiyumvira, ninasubira kuryama nza guca nsubira konona igitanda canje nashashe, ugasanga wiyumvire kuwundi mwanya biza kugufata gusasa igitanda cawe. Rero iyo uvyutse sasa neza igitanda cawe, aho bizokugora gusubira kuryama. Ikintu ca gatatu kizodufasha kuvyuka kare mu gatondo ni koga amazi akanye. Abantu benshi mu gatondo usanga hakanye cyane, tukifuza koga amazi ashushe. Benshi bayaraza mu matehomosi yabo, ugasanga wifuza koga amazi ashushe mu gatondo, ariko iryo ni kosa rihambaye cyane. Iyo ubishoboye, nimba utagwaye udafise ingwara kanaka igutuma woga amazi ashushe, gerageza ufate dushe y'amazi akanye. Ayo mazi akanye azoguha inguvu mu mubiri, kuko burya amazi ashushe iyo uyoze ucugira intege nke mu mubiri, bigatuma umubiri wawe ugoyagoya ukifuza gusubira
kuryama. Rero ndabasavye mu gatondo fata dushe y'amazi akanye, bizoguha inguvu zo kubandanya ibikorwa washizeho byo gukora uwo munsi. Nuko amazi ashushe muyahebe, mwoge amazi akanye mu gatondo, kirafasha cyane. Icya kane kidufasha kuvyuka kare mu gatondo ni kuryama kare. Kuryama kare mw'ijoro. Mu bisanzwe umubiri wacu uruhuka neza iyo turyamye amasaha 8 ku munsi. Rero iyo utaruhutse ku murango ukaba warushe, ryama kare. Ryama saa mbiri gere washitse mu buriri bwawe, canke saa 3 kugira ngo uvyuke ajya amasaha wipfuza. Wamaze kuruhuka ajya mu masaha 8, abahinga batubwira ko imibiri yacu iruhuka ari uko uryamye amasaha 8 ku munsi. Rero mwige kuryama kare kugira ngo mushobore kuvyuka kare. Turabashimiye cyane ingene mwafashe uno mwanya wo kuraba ino video. Nuko abatarakora subscribe canke abonema, ndabasabye kugira ngo mufyonde aho hepfo, nimba telefone yawe iri mu rurimi rw'ikinofonofo gifaransa, fyonda aho hepfo handitse s'abonner, ufyonde n'agakengeri kari hirya. Ariko nimba telefone yawe iri mu Congereza, hepfo handitse subscribe hasa na rouge, hafyonde ufyonde n'agakengeri kari hirya kugira ngo ubone de notification zikwereka ko dusohoye ayandi ma video hano ku Mibereho TV. Turabashimira cyane ingene mudukurikirana hano ku Mibereho TV. Nuko Imibereho TV tubifurije umunsi mwiza, mugire amagara meza, Imana ibafashe muri bino bihe bitoroshe by'ikiza COVID-19. Imana ibafashe kugira ngo kize kigende atanumwe gifashe muri twebwe. Imana ibazigame.